Umushikiranganji w'imigenderanire muri Kongo yaraje mu Burundi abonana n'umukuru w'igihugu. Intamba mu rugamba zaraye zitsinze ibitsindo vy'isi Seychelles, turaza kubabwira uko vyari vyifashe muri urwo rukino. Ku rundi ruhande ibihugu vyinshi vyaraserukiwe mu Burundi mw'ihiganwa rya tennis ririko ribera i Bujumbura. Aya n'ayandi ni muri burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa gatatu. Tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kubatangurira mu gisata c'imigenderanire, aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yazaniye ubutumwa umukuru w'igihugu c'u Burundi. Yarungikanwe rero na mugenzi we wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Tshisekedi. Uwo mupfasoni Therese Kayikwamba, umushikiranganji wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo w'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu. Ubwo rugendo akaba yarugize mu Burundi kuri uno wa 25 Ntwarante 2025. Icari kimuzanye rero ngo kwari ahanini ugushimira Uburundi ko bumaze kwakira impunzi z'abakongomani zababa 79 zihunga intambara iri muri ico gihugu ca Kongo. Aha rero umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni avuga ko hari n'ibindi 30 vy'impunzi vyiyongereye muri uku kwezi kurangiye. Akaba yagize ati: nanje nzaniye ubutumwa umukuru w'igihugu c'u Burundi ndungikanwe na mugenzi we Felix Tshisekedi, bushimiye cane ku gufashanya hagati y'ibihugu vyacu no gushimira Uburundi kubona bwaruguruye amarembo bakakira impunzi zababa 79 z'abakongomani baje bahunga intambara iriko irabera mu gace k'ubuseruko bw'igihugu cacu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi rero akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamwijeje ko agiye kuboneka muri RDC na cane ko n'amakungu yahagurukiye rimwe kugira ngo yiyamirize iyo ntambara. Akavuga yuko ibintu bigiye kugenda neza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Intsinzi y'intamba mu rugamba ku gihugu ca Seychelles, intsinzi ya mbere y'umumenyereza Patrick Sangwa, ni umunezero udasanzwe mu mugwi serukira igihugu Burundi. Intamba mu rugamba, inama mu rugamba zivugutiye umuti igihugu ca Seychelles. Urukino rero rwariko ruhuza ivyo bihugu, igihugu c'u Burundi na Seychelles, rukaba rwarangiye Burundi butsinze Seychelles 5-0 hariya muri Maroc. Ni mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi co mu 2026. Ku munota wa 31 w'urukino Uburundi bwari bumaze gutsinda ibitsindo 3-0. Ibindi vyinjiye mu gice ca kabiri. Mu nkino zimaze guhuza rero ivyo bihugu, Burundi bwama butsinda Seychelles, mbere ifise ubusa mu mugwi wa F bihuriyemwo muri izo nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi co mu mwaka uza. Uburundi rero ntabwo bufise amanota 10. Rero Uburundi bufise amanota 10 muri iryo tsinda, ariko rero naho Uburundi butsinze Seychelles butayibabariye gushika mu gikombe c'isi biri kure nk'ukwezi cane. Uno musi ukaba buraranye amanota 10 mu n'ikibanza ca gatatu mu mugwi wa F. Ni mu gihe muri uwo mugwi Cote d'Ivoire iri mu kibanza ca mbere n'amanota 16, Gabon mu kibanza ca kabiri n'amanota 15. Imigwi izoronka itike rero yo kuja mu gikombe c'isi ni izoba ari iya mbere mu migwi 9 nyene. Vyumvikana ko Uburundi amahigwe yo kuba muri ico kibanza ari make cane, kuko inkino ziri ku ndwi igira 6 hasigaye inkino 4 gusa. Mwomenya kandi ko intamba mu rugamba zizosubira gukina zino nkino itariki 3 Nyakanga 2025 zihura n'igihugu ca Cote d'Ivoire. Ni kuvuga ko naho Uburundi bwotsinda urwo rukino buguma ari ubwa gatatu, kuko ntibworenza amanota 13 mu gihe Cote d'Ivoire ifise 16, nayo Gabon iri mu kibanza ca kabiri ikagira 15, kandi nayo ishobora no gutsinda. Ano makuru tuyabandanirize kandi mu gisata c'inkino, aho ibihugu 32 biserukiwe mu Burundi mw'ihiganwa mpuzamakungu ry'abigeme rya tennis muri kano kanya mu gisagara ca Bujumbura. Rero hariya kuri Entente Sportive hakaba hariko habera inkino za mbere z'ihiganwa mpuzamakungu ry'abigeme mu rukino rwa tennis. Ibi rero ibintu bine twomenya kuri iryo higanwa Uburundi bwakiriye ku nshuro ya gatatu. Ica mbere nuko ryitabwe n'abakinyi bashika kuri 62 bava mu bihugu 32, harimwo 4 vyo muri Afrika: Uburundi, Afrika y'Epfo, Botswana na Zimbabwe.
kuri iki gitigiri rero hongera ko abamenyereza abakinyi n'abo mu miryango yabo bashoboye kuza kubashigikira rikaba rizomara ikiringo c'indwi zibiri. Nubwo rero Uburundi bwakiriye iryo higanwa ku nshuro ya gatatu, irya mbere ryitabwe n'ibihugu bingana gutyo nk'uko rero mu mwaka uheze ryari ryitabwe n'ibihugu 27. Ubu rero uno munsi kandi hakaba hari inkino zitanu zaraye zibaye, aho umurundikazi Sada Nahimana yaserukiye Uburundi muri urwo rukino rwa mbere rwakinywe kuri uyu wa 2025 nyene uwa 2025 ntwarante 2025 akaba yarakinye yongera aratsinda. Uwo rero akaba ari we yitezwe cyane kuko ari we kabuhariwe, ari we ntwari, asanzwe ari we nyenyeri ya tennis mu Burundi, ari nawe ariko atuma ibihugu byinshi biza gukinira mu Burundi. Sada Nahimana amaze gutwara ubushimwe butandukanye, akongera agaserukira Uburundi mu bihugu bitandukanye n'amahiganwa atandukanye ya tennis, akaba ari we nimero ya mbere hano mu Burundi muri tennis ndetse no muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko, akaba ndetse ari no ku bibanza vyiza muri Afrika no ku isi mu bigeme bakiri bato bariko bavyitwaramo neza muri tennis. Kimwe mu bituma rero Uburundi bwizegwa kwakira iryo higanwa ni kubera ko Uburundi bufise ikirere ciza klima, kandi rero ivyo ngo bikaba bishikirizwa na Gilbert Nibigigwe aho arongoye rero ishirahamwe ry'urukino rwa tennis mu Burundi, akaba rero abishikiriza mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru imbere yuko iri higanwa ritangura. Ano makuru tuyarangirize mu makungu, aho Uburusiya ndetse na Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumvikanye ku gahengwe mu kiyaga cirabura, aho rero muri iyo nyanja hari hasanzwe habayo ibitero, bakaba baterana abaciye muri iyo nyanja ndetse n'ubwato bukaba bwinshi bwaragiye buhaturirirwa. Mukaba muzi yuko hari n'ubwato butandukanye bw'Uburusiya bwagiye buhaturirirwa. Muri vya biganiro rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirarongora, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ukraine bakaba bumvikanye yuko bagiye guhagarika kugwana muri iyo nyanja yirabura. Bakaba bavuze yuko rero ari muri ya ntumbero ya kagahengwe bariko bagenda batanga ku nshuro ya mbere. Ibiganiro bikaba vyari vyageze yuko bahagarika intambara yo gutera ibibombe ku bisanzwe bitwara umuyaga nkuba n'izindi nguvu n'izindi amasoko ntanga nguvu, ariko rero kuri iyi nshuro bakaba naho bashizemwo mu kiyaga cirabura, aho batagiye kubandanya bahagwanira. Ariko n'Uburusiya bukaba bwasavye yuko baca babugabaniriza ibihano bari bawufatiye, ibihano vyo kugira ngo ingano ziva mu Burusiya ntizisubire kudandaza ziciye muri ico kiyaga cirabura. Bakaba rero Abarusiya basavye yuko kugira ngo ibi bije mu ngiro ari uko nabo babanza bakabakurira ko ibi bihano bakabatezurira. Abaraba rero vya politike n'ivy'intambara hirya no hino bakaba bashima yuko ibiganiro biko biravansa, ariko kandi hari n'abafise amakenga bavuga yuko Uburusiya butariko bwerekana umuhate, kuko Ukraine yari yasavye agahengwe kose atakintu na kimwe kirenze gusabwa, ariko Uburusiya bukaba bugenda buratanga akantu gato gato kamwe kugira ngo iyi ntambara irangire, ariko ikaba ari intambwe ya mbere. Turabashimiye rero mwese mwakurikiranye Burakeye kuri wa gatatu, tubifurije kugira ibihe byiza aho muri hose, mubandanye mumererwa neza naho utaha. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.